batanga kori hisunzwe ibwirizwa rishinga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka. Urwego rwose rwa leta rutegerezwa gusaba uwo ruguriye ibintu canke rwakoreshejeko igikorwa inyemezabuguzi bita facture yasohowe mu mashini yemejwe n'ikigo OBR. Uzozana inyemezabuguzi idaciye mu mashini yemejwe na OBR azocibwa ihadabu bingana n'ibice 20 kw'ijana vy'igiciro kiri kuri iyo nyemezabuguzi nk'uko biri mu itegeko shikiranganji ryo kuwa 30 muhakaro umwaka wa 2025 ritunganya itangwa ry'inyemezabuguzi kubigurwa na leta. Umukozi wa leta azoca akata iryo hadabu imbere yo kuriha. Iryo hadabu ryakaswe rizoca rishikanwa n'uwarikase mu kigega ca leta biciye ku makonte y'ikigo OBR. Uwutazobikora gutyo azoheza hanwe hisunzwe amategeko. Ofisi isha mubaza akora ku nimero itariha 5 ubusa muri OBR mu minsi n'amasaha y'akazi.